Turabahaye mwiriwe, turabahaye mwaramutse bivanye n'aho muherereye mu mpande zine zose zigize isi. Kaze muri kino kiganiro c'amakuru k'uno munsi ku mugoroba, aho tugiye kubabwira incamake y'amakuru avugwa mu mpande zine z'isi. Turabahaye ikaze. Reka rero kino kiganiro tugihere ku mugabane wa Afrika, aho tugiye guhera muri East Africa. Igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Demokarasi ya Kongo caraye cakiwe ku mugaragaro mw'ishirahamwe ry'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aho igihugu ca Kongo abari basanzwe muri uwo muryango bavuga ko bazokunguka ibintu vyinshi cane cane Abaganda n'Abanyakenya batari bafise uburenganzira bwo kwinjira muri Kongo badafise ico bita viza nayo muri Kongo ikaba yari isanzwe igoye. Twibutse ko igihugu ca Kongo rero biheruka ko gifise abanyagihugu nibura baba miliyoni 90. Izi miliyoni 90 rero zikaba ziyongereye ku miliyoni hafi amajana 200 zari zisanzwe ziri ku muryango w'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, aho abadandaza bavuga ko bazohungukira vyinshi kuko bagiye kwagura amasoko yabo mu gihugu ca Kongo. Tuvuye muri Kongo reka tujabuke hakurya tugende nyene tukiri muri East Africa, tugende muri Kenya, aho umukuru w'igihugu wa Kenya Uhuru Kenyatta amaze imisi yabwiye abanywanyi biwe ko icatumye atumvikana n'uwuricegera ciwe Samuel William Ruto, aho baravuganye ko azomushigikira bari basezeranye amasezerano yuko William Ruto ashigikira Uhuru Kenyatta imyaka 10 agatwara nka perezida, hanyuma Uhuru Kenyatta nawe akazomushigikira nawe agatwara imyaka 10, ariko ubu Uhuru Kenyatta akaba yarasamuye mu masezerano, akaba yarase kuzomushigikira, ahubwo ashigikira opposition wari muri opposition witwa Raila Odinga. Ico rero yavuga Uhuru Kenyatta yabwiye abatama b'umuryango wiwe ahasanzwe bavuka mu Abakikuyu ko icatumye asambura amasezerano bari baragiranye na Samuel William Ruto ari uko Samuel Ruto yahaswe kumukura ku butegetsi akoresheje inama nshingamateka biciye mu matora yo gutora ko batamufitiye icizere. Ibi rero ku ruhande rwa William Ruto n'abamushigikiye bakaba bavyamiriza kure cane ko ata mugambi nk'uwo yigeze agira, ahubwo Uhuru Kenyatta ari ivyitwazo kuko yanse kumushigikira, ariko William Ruto akaba yemanga ko ata mugambi yigeze kugira, aho banavuga ko yagira umugambi wo kumukura ku butegetsi yari kumugubiza hanze y'igihugu igihe William Ruto yari yasigaranywe ubutegetsi na Uhuru Kenyatta agiye kwitaba muri sentare mpuzamakungu y'Irahe, aho yari yafashe ingingo yo mu bwirizwa shingiro ivuga ko perezida ashobora gusigira ubutegetsi icegera ciwe mu gihe atahari. Ubwo rero William Ruto akaba yari yasigaranywe igihugu nka perezida wa Kenya mu gihe Uhuru Kenyatta atarahari. Ibi rero bashigikiye William Ruto bakavuga ko iyo vyaba ari ivyo kubukura ku butegetsi ko ico gihe William Ruto atari kumusubiza ubutegetsi, yari guca abandanya akaguma ku butegetsi kuko yari afise uburenganzira bwo kugara n'ikibuga c'indege, hanyuma perezida Uhuru Kenyatta ngo ntasubire mu gihugu. Tukiri muri Kenya nyene twavuga rero muri Kenya ko kwiyamamaza kurondera amajwi gushigikirwa mu matora azoba mu kwezi k'umunani tariki 9 birabandanya, aho William Ruto rero nabo bari kumwe bari muco bita Kenya Kwanza, umugwi bagize urikiyemwo imigambo 3 iyo bita Ford Kenya na ANC ya William Musalia Mudavadi, mu gihe Uhuru Kenyatta nawe na Jubilee yabo ari kumwe n'uwo bita Raila Odinga muco bise Azimio la Umoja, akaba ari kumwe n'uwitwa Stephen Kalonzo nawe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Tuve ku mugabane wa Afrika reka tugende muri Ukraine, aho intambara zibandanya ku munsi ugira 34 igihugu c'Uburusiya giteye igihugu ca Ukraine. Intambara rikaba zibandanya ku munsi w'ejo
igihugu c'Uburusiya cari camenyesheje ko gikuye abasirikare Kharkiv na Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kugira ngo intambara zihagarare, aho igihugu c'Uburusiya cavuga ngo ni kubera ibiganiro biriko biratera imbere. Ariko rero icatangaje uyu munsi, amasezerano Uburusiya bwari bwavuze ko bwari bwatanze buvuga ko bukuye abasirikare muri ivyo bice tubahirijwe n'ivyo n'umuvugizi w'igisirikare ca Ukraine yavuze ko yabonye abasirikare b'Uburusiya bariko baravana muri ivyo bice. Ariko rero ibi ntabwo yari garanti yuko bino bisagara bitaterwa. Uno munsi rero bino bisagara vyongeye guterwa, aho ndetse vyatewe ko amarokete menshi cane gose, amamisire aterwa mu bice bitandukanye, aterwa n'ingabo z'Uburusiya, aho basambuye vyinshi ivyo bita ngo ibikoresho canke ibigo vya gisirikare, ngo nivyo bariko barasambura Abarusiya. Ibi rero Amerika na Ukraine bakaba bavyamirije, aho bavuga ko Uburusiya buriko burakinisha abantu buvuga ko buri mu biganiro, kandi vy'ukuri atari ibiganiro bishaka, ahubwo bushaka kubandanya bwica inzira karengane. Hari muri bino bitero nta bantu baramenyesha bahaguye, ariko cabonetse nuko amazu menshi yasambutse muri bino bitero vy'uno munsi. Bakaba baturiye n'ivyo berekanye ubwabo nk'ibiduga vya gisirikare vya Ukraine n'ibindi bigo basambuye, ivyo bise ko ari ibigo vya gisirikare ca Ukraine. Tukiri mu Burusiya nyene, amakuru kandi abandanya avuga ko perezida w'Uburusiya atari tayari kuba yoganira na mugenzi we wa Ukraine Zelensky. Umuvugizi w'ibiro vya Crimea yavuze ko igihe kitaragera c'uko perezida Vladimir Putin yobonana na Zelensky kugira ngo baganire ku kibazo c'intambara n'uko yohagarikwa, na cane cane ko na Ukraine isa n'itaremera ivyo Uburusiya busanzwe busaba. Vyumvikana rero ko Uburusiya bugikoresha n'ubundi inguvu za gisirikare. Ayandi makuru nyene ariko aravugwa ku nkuru ijanye n'ibi bitero Abarusiya baguma bagira muri Ukraine, nuko n'ubu nyene ata gice vy'ukuri barafata 100%. Bamaze gufata n'ivyo ibice bitari bike, ariko rero ngo umugambi w'Uburusiya uba wahindutse, ari wo gufata igice ca Donetsk region bakagifata cose. Ico gice naho kiba kigizwe na za ntara zibiri zivuga ko zikukiye intara zibiri za Luhansk na Donetsk, ariko hakaba hari n'indi ntara niniya cane gose twavuze ari nayo ifise ikivuko c'umugwa gikuru co muri kano karere. Uburusiya bwari busanzwe bukoresha na Ukraine isanzwe ikoresha ikivuko ca Mariupol. Iyi ntara rero ikaba ari n'intara yasinzikajwe n'intambara cane gose, n'ubu kandi akaba ariyo ntara isinzikajwe n'intambara, aho baguma bayigwaniramwo kugira ngo bagenzure kino kivuko 100%. Abasirikare b'Uburusiya, Ukraine nayo nyene kandi ikaba idashaka guheba kino kivuko kubera ari naco kibafasha kwinjiza ibintu vyose binjiza mu gihugu iwabo. Yaba n'Abarusiya nabo bakaba bakoresha kino kivuko nyene gisanzwe kiri mu ntara ya Mariupol. Iyi ntara nayo ikaba isanzwe mu karere nyene ka Donetsk, ariko karere bivuga ko Uburusiya bwabusotera kwikatira, kuko biboneka ko vyabananiye gufata igihugu cose ca Ukraine, n'ahatabuzi ko ari umugambi bari bafise, kuko batigeze batangaza umugambi bari bafise. Rero ngo aho Uburusiya buvuga ko bwari bufise umugambi wo gufata aka karere ka region ya Donetsk, tabuzi rero ko n'ubundi Ukraine izohava yemera nayo guheba kano gace gasanzwe gafatiye runini igihugu ca Ukraine. Tukivuga nyene amakuru y'ibijanye n'Uburusiya, mu kwizatunga akaba yarabaye na buramatari w'intara mu ntara zo mu Burusiya, Vladimirovich yahoze asanzwe ari na perezida w'ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza. Uriwe bivugwa ko yahawe isumu yo mu bwoko bwa nucleaire, yo mu bwoko bw'ibikoze ziriya nkoho z'ubumara. Iyi sumu rero ngo akaba yayihawe mu gihe ari mu biganiro muri Turiki, akaba atawuzi ko yayihawe n'Abarusiya ubwabo canke yayihawe n'abanya Ukraine.
Ubu rero uko bivugwa ari mu bitaro aho yari asanzwe ari mu biganiro yaserukiye Uburusiya, aho bivugwa ko zarahindutse umubiri, zarahindutse yaba no mu maso. Ubu rero mu bitaro muri Turikiya ariko aravurwa, bavuga ko ariko amagara yiwe atifashe nabi cane, uretse ko umubiri wiwe uza waramaze guhindagurika. Atabuzi rero ko azokira buno burozi bamuhaye, naho bitaramenyekana neza abamuhaye abaribo. Ayandi makuru ariko aravugwa kw'isi cane ni amakuru y'ikibuye c'ikibarafu cahora kiri mw'ibahari Atlantique, aho bivugwa ko kino kibuye ubu kiza cayonze cane gose, aho ndetse amazi asigaye atemba bukorane kuva isi yaremwa. Kino kibuye rero kikaba kitari bwigere kiyonga, kuko cari ikibarafu kininiya cane gose kigize hafi ivya kabiri bitatu vy'isi yose dusanzwe tubako. Kino kibuye kuyonga kwaco bisigura ko isi ica igira ubushuhe budasanzwe gose, butari bumenyerewe kuri isi, ndetse ibinyabuzima bimwe aho bigiye gupfa, n'abantu benshi bakahasiga ubuzima. Ibi rero ni ivyago isi itari bwigere ibona bigiye kugwira iyi si, ndetse bikaba vyatanguye kugira ingaruka mbi, aho indege zo muri Amerika, indege zo mu Bwongereza ku munsi w'ejo zahagaritse ingendo zazo kubera gushuha cane gose ko mu kirere. Ibi rero bikavuga ko indege zishushe cane, mu kirere hashushe cane gose mu guhaguruka, zinywa ibitoro vyinshi cane gose, nk'incuro 4 ku bitoro bisanzwe, kuko ubundi indege inywa ibitoro vyinshi mu guhaguruka no mu kugwa. Ubu rero indege zarahagaritse, zimwe z'amakompanyi amwe barahagaritse kubera ubushuhe bwari bwinshi cane gose. N'indi ndege bavuga y'Ubwongereza nayo yahagurutse, ariko babanje gukurayo igice c'abantu cabagomba kugenda muri iyo ndege kubera ubushuhe buri mu kirere butari kuyemerera kubandanya igenda yuzuye abantu nk'uko vyari vyategekanijwe. Izi rero ni ingaruka mbi za buno bushuhe buvuye ku kuyonga kwa kino kibarafu. Tukivuga rero ivyo ku mugabane wa Aziya, muri Pakistan naho Premier Ministre wa Pakistan Imran ntibimworoheye cane gose, aho ku munsi w'ejo ariho bivugwa ko amatora ashobora kuba yo avuga ko inama nshingamateka imukuyeko icizere, bagaca ubwo kubw'ivyo akaba yoca atakaza iyo ntebe yiwe. Twari twababwiye ku munsi w'ejo uheruka ko yari yakoranije abanywanyi biwe bose bashoboye gushika Islamabad ku mugwa mukuru wa Pakistan, aho bivugwa ko igiteramo yakoranije ata wundi mutegetsi canke yigeze wundi n'umwe wese muri kariya karere yigeze agikoresha kuva mu myaka nka 20 iheze, aho bivugwa ko yakoranije abantu barenga ibihumbi 250, bose bakaba bakoraniye Islamabad baje kwerekana ko bamushigikiye. Ariko nubwo biri uko rero, inama nshingamateka yoyo opposition yari isanzwe ifise abashingamateka 155, ikaba yari ikeneye abashingamateka 165 kugira ngo ibashe kumukura ku butegetsi. Rero bivuga ko hari abavuye mu mugambi we, inama nshingamateka ya opposition izamaze kuronka nibura abashingamateka 172. Kubw'ivyo rero barakwiye ko bamukura ku butegetsi, batora itegeko rivuga ko butakimufitiye icizere, gutyo agaca atakaza ubutegetsi. Twibutse ko uyu Imran yahoze ari umusuperstar, kuko yari umwe mu bakinyi ba mbere bakomeye cane gose kw'isi ba cricket, aho yari yarose imidari myinshi, yari yaramamaye kw'isi cane gose nk'umukinyi w'igihangange mu mukino wa cricket. Akaba rero ubu ariwe yatwara Uburusiya, akaba ubu rero ariwe yaratwara igihugu ca Pakistan mu myaka ishika 6 yaramaze atwara kino gihugu, kandi kikaba kiragwa cane kuko ni igihugu gikomeye cane gose mu bihugu vy'Abarabu, gisanzwe gifise inguvu za nucleaire, gisanzwe gifise amabombe y'ubumara ya nucleaire, mu gihe atakindi gihugu c'Abarabu kiyafise vyemewe ku mugaragaro, ariko kino gihugu coco kirayafise. Nico gituma kino gihugu kirabigwa hafi. Rero ibi rero bikaba bivugwa ko ari ingaruka zo kuba atashigikiye abanyamerika mu ntambara iriko iraba hagati y'Uburusiya na Ukraine, aho uyu Premier Ministre wa Pakistan ndetse mu minsi 2 ya mbere Uburusiya bugitera yaciye agira urugendo rwiwe mu Burusiya kubana na Vladimir Putin, aho biboneka ko bivugwa ko ashigikiye Uburusiya.
Ibi rero bikaza bivugwa ko abariko bashaka kuva ku butegetsi ari abanyamerika canke abafise aho bahuriye n'abanyamerika aribo bariko bategura imigambi yo kumukura ku butegetsi, naho ibi ata vyemezo bibifitiye, ariko niko ayo makuru avuga yuko aribo bafise uwo mugambi. Turangiza rero kino kiganiro tubabwira ko mu Bushinwa indege ya Chinese Airlines yakorotse. Ubushakashatsi bukibandanya, amatohoza gikorwa bibaza icaba carakoreye vy'ukuri iyi ndege nubwo itaramenyekana. Indege yahitanye abantu benshi, naho batoye agasanduku kirabura kagize iyi ndege bita boîte noire, ntibashobora kumenya vy'ukuri amakuru y'ukuri neza icatumye iyi ndege ikoroka. Mu gihe rero bakirindiriye, baravuga ko isi yo kwihangana ikabirindiriye ko bazovuga icatumye iyi ndege ikoroka. Tukiri mu Bushinwa nyene, tumwe kuvuga ko mu Bushinwa corona yabaye ndanse, aho ibisagara vyinshi vyo mu Bushinwa vyasubiye muri lockdown, kuko Hong Kong na Shanghai nivyo bisagara cane bigeramiwe na COVID-19, aho abantu benshi bamaze guhitanwa muri uku kwezi guheze ni COVID-19 isa niyabaye nabi cane gose ku mugabane w'Ubushinwa. Rero mwakoze abadukurikiye mwese, naha turangirije kino kiganiro. Turaza gusubira mu kiganiro ca hanyuma, ariko tubibutse ingingo nkuru zari zikigize, nuko Uburusiya butubahirije amasezerano yo kudatera Kharkiv na Kyiv bukari bwiyemeje, ukabona umunsi bwasubiye gutera, kandi ibiganiro vyariko birabandanya, ariko bikaba biboneka ko n'ibiganiro ataco biriko birashikako. Muri Afrika twababwiye iyakirwa rya Congo mu muryango wa East Africa, twababwira n'ivyo Uhuru Kenyatta avuga bapfuye na William Samuel Ruto ko yagomvye kumukura ku butegetsi ku nguvu, arico catumye badasubira ko bacana uwaka. Muri Pakistan, Imran asanzwe atwara igihugu ca Pakistan, nawe akaba ari muyabira aho inama nshingamateka igomba kurangiza ubutegetsi bwiwe. Rero ndabizeye hano makuru twagiye. Murakoze rero mwese muradukurikiranye, mukomeze kudushigikira no kubana natwe. Imana ibahe umugisha, mugire aho muba.